Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV nanone n'umwanya w'amakuru agezweko ariko aragarukwako cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi kuri iri genekerezo rya 13 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2026 aho tugiye kugaruka ku makuru akomeye cane kandi anateye ubwoba. Amakuru y'umubabaro ariko aravugwa mu birabana n'umutekano. Imbonerakure zasubiye kwiha inkumbi aho kuri ubu ngubu tugiye kubaha amakuru y'urupfu rubabaje rwakozwe n'imbonerakure. No kuvuga ko hari ibitero bigira bibiri vyakozwe n'imbonerakure maze ivyo bitero bikagwamwo umunyagihugu umwe, abandi bamwegereye barakomereka bikomeye aho harimwo n'uwacitse ukuguru. Muri ano makuru turaza kubabwira ibijanye n'ivyo bitero vy'amagrenade vyakozwe n'imbonerakure ku muryango umwe, aho tuza kubabwira ko imbonerakure nyine zakoze ivyo bitero harimwo imwe yahejeje gufatwa yari yinyegeje iyo mbonerakure. Bikaba bizi yuko nyine ngo yari iherutse no kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ndwano Uburundi buriko burafashamwo leta ya Kongo, indwano ziri guhuza leta ya Kongo ndetse n'umurwi wa M23 aho Kongo iriko irafatanya n'igisirikare c'u Burundi, umurwi wa Wazalendo ndetse n'interahamwe zasize zikoze ihonyabwoko mu gihugu c'ububanyi c'u Rwanda mu mwaka w'1994. Muri kano kanya rero tugiye kugaruka ku bijanye n'ico gitero ca kabiri kuri uwo muryango nyine, tuze no kubabwira uwo muryango n'ico woba warakoze kugira ngo ukorerwe ibitero bimeze ukuraho. Muri ano makuru vyose turagenda turabigarukako tubabwire n'ivyoba vyinyegeje inyuma y'ivyo bitero bikomeye cane kandi bibabaje. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi biriko biravugwa cane. Mbere yuko tubabwira vyose mbanze ndakwibutse ko waba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, banza ufyondeko kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzuba mu wa mbere bashikirwa navyo. Uko nari mpejeje kubikubwira, tugiye kugaruka ku bitero bibabaje vy'amagrenade imbonerakure zakoreye umuryango, aho bamwe mu bagize uwo muryango yacikanye, uyundi agacika ukuguru, uyundi akaba arwaye bikomeye cane. Mbere yuko tubabwira ku ifatwa ry'imbonerakure Toto Aruno kuri ubu ngubu apfunzwe inyuma yo gufatirwaho yari yinyegeje, reka tubanze ku batarakurikiye inkuru twari twabahaye ku bijanye n'aya mabi yakozwe n'izi mbonerakure, tubanze tubigarukeko. Aho urukurikirane rw'amabi y'imbonerakure habonetsemwo urupfu rubabaje cane, ibitero bidasanzwe vyakorewe umuryango. Imbonerakure zarateye grenade mu rugo ihitana umwe mu muryango. Umukenyezi Macumi na Maria yaraye ashinguranwe iteka inyuma yo kwitaba Imana biturutse kuri grenade yatewe n'imbonerakure. Mbega koko izi mbonerakure zizohanwa? Ico nico kibazo ca mbere abanyagihugu bibaza basaba ubutungane kuri urwo rupfu. None ni ayahe mabi uwo muryango woba wari wakoreye izo mbonerakure kugira ngo zihitemwo gushorayo grenade? Uwo muryango wakorewe ivyo bitero nuwa Ntadugira Isaka na Macumi na Maria be n'abana babo baba mu mutumba wa Bihogo, zone Gasorwe, komine Muyinga, intara ya Buhumuza. Vyose vyatanguye mw'ijoro ryo kuwa gatanu hari kw'igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, niho haba igitero ca mbere. Nk'igihe cy'isaha 2 uwo serugo Ntadugira Isaka yaratashe mu rugo. Agishika yaradodoye kugira bamwugururire, aca yinjira, niho haca haza umuntu amutera grenade, ariko muri ako kanya ntaco yamugize kuko vyahuriranye nuko ahejeje gukingirako umuryango.
ico bikoze iyo grenade yarononye bikomeye uwo muryango. Niho bukeye bwaho ku wa gatandatu hari kw'igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2026 haca hatangura amatohoza. Aho niho hamenyekana ko hari imbonerakure yari yaraye igabishije uwo Serugo Isaac mu kumusaba icupa inzoga amubwiye ko hari misiyo amufitiye. Iyo mbonerakure nayo yitwa Harugintore Srutiye, asanzwe ari no mu bahuza bo kuri uwo mutumba. Bidatevye iyo mbonerakure yaciye ifatwa n'inyamiramabi ijanwa gupfungwa be n'iyindi yitwa Ndaruzaniye, aho boba bariyemereye ko bari bateguye ico gitero kuri uwo muryango, ariko baranse kuvuga abandi babiteguranye. Igitero ca kabiri kuri uwo muryango mw'ijoro ryo kuwa 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 igihe c'isaha 5, no kuvuga inyuma y'iminsi 3 gusa habaye igitero ca mbere, niho hoca haba ikindi gitero kidasanzwe, aho abagiteguye bacishije grenade mw'idirisha y'icumba cari kiryamyemwo uwo muryango. Iyo grenade yaciye ikomeretsa bikomeye Inarugo Macumi na Mariya be n'umwana wabo akiri muto afise nk'umwaka umwe. Uwo muvyeyi yakomeretse cane mu nda no ku maboko, nayo umwana yarakomeretse cane ku maguru gushikaho ukuguru kw'iburyo kugirwako gucika aho nyine mu nzu. Ubwo nyine baciye banyarukanwa kwa muganga, ubwa mbere babatwaye ku bitaro bibegereye vy'ahitwa Rusimbuko, ariko aho baboneye atavyo bashoboye baca babunguruza ku bitaro bikuru vy'i Ngozi. Narugo Macumi na Mariya ntiyagize amahirwe yo kubandanya ari muzima, kuko ejo hahise no kuvuga hari kw'igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 yaciye yitaba Imana, aca arashinguranwa iteka. Umwana bandanya kuvurirwa muri ivyo bitaro. Dusubire inyuma gato, ico gitero ca kabiri caraye kibaye, niho hamenyekana ko cari kirongowe n'imbonerakure yitwa Toto Aruno. Imbonerakure nyine turaza kugarukaho, yo yahejeje no gufatwa, ariko yaciye ahunga nyine muri ico gihe gushika aho twaboneye iyi nkuru ya mbere. Ntawe uramenya aho yari yahungiye. Twamenyesha ko iyo mbonerakure nyine izwi yikoreshwa cane n'ubutegetsi, kuko yaheruka no kuva mu gihugu ca Kongo aho yari yatwawe mu mirwano leta y'u Burundi irimwo n'umuhari M23. Eka abanyagihugu bibaza ko yoba yaciye asubira aho muri Kongo nyine mu gihe atari yafatwa. Inyuma y'icyo gitero ca kabiri haciye hahagarikwa abandi badandaza babiri bavukana, Bigirimana na Kereyimana, bose badandariza aho Bihogo. Nta kintu kigaragara kiramenyekana coba catumye uwo muryango ugirwako ivyo bitero muri ubwo buryo, ariko hikekwa amatati yarasanzwe ahari muri uwo muryango be n'umuryango w'abo badandaza babiri bavukana, Bigirimana na Nkereyimana. Abo badandaza baheruka kubura umuvyeyi wabo, nyina wabo, baca baguma bagiriza uwo muryango wa Isaac ko ari wo woba waramuroze. Baca bagirwa ko banawugabisha ko bazokwihora. Bivugwa ko aba badandaza boba baciye bikora kuri izo mbonerakure bakaziha amafaranga kugira ngo zikore iryo bara. Gushika ubu havugwa ko naho abo bafashwe bagapfungwa ata kintu kigaragaza ko bazohava bakurikiranwa n'ubutungane, ahubwo bashobora no kurekurwa. Ivyo bikaba bibandanya kuduza umubabaro n'agashavu mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba, basaba ubutungane kuri urwo rupfu rwababaje abatari bake. Ariko nanone kuva aho abanyagihugu bakoreye
ivyo nyine vyo kwerekana agashavu ndetse n'umubabaro wabo, twabwira ko bamwe muri izo mbonerakure abenshi bariko barafatwa. Kuko nari nabikubwiye mu ntango, imbonerakure Toto Aruno irapfunzwe inyuma yo gufatirwa aho yari yinyegeje. Tubanze twibutse ko iyo mbonerakure ifunzwe ariyo iheruka gukora iryo bara nyine twari duhejeje kubabwira, aho yatera gerenade mu rugo rw'umuryango uri ku mutumba Bihogo, zone Gasorwe, komine Muyinga, intara ya Buhumuza, ku igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Iyo gerenade yaciye ikomeretsa bikomeye inarugo Macumi na Mariya be n'umwana akiri muto. Umuvyeyi w'ibibondo akaba yahavuye yitaba Imana mu bitaro bikuru vy'i Ngozi, aho yariko aravurirwa kuko grenade yari yamukomerekeje cane mu nda. Umwana nawe yacitse ukuguru abandanya kuvurirwa kuri ivyo bitaro vy'i Ngozi. Iyo mbonerakure ikoze iryo bara yaciye ihunga nk'uko twabibabwiye. None iyo mbonerakure yavuye ifatwa gute? Yari yinyegeje hehe? Mu nkuru twashikirije ubuheruka twari twavuze ko abanyagihugu bagumye bikeka ko iyo mbonerakure Toto Aruno yoba yari yasubiye mu gihugu ca Kongo, aho yaheruka mu ntambara ihuza leta y'u Burundi n'umuhari M23, ariko ivyo abanyagihugu bikeka ntivyabaye vyo nyabuna. Iyo mbonerakure yaciye igenda kunyegera ku muhana w'iyindi mbonerakure i Muyinga. Amasoko yacu y'ibanga yemeza ko aho iyo mbonerakure yari yinyegeje itasohoka, ariko yoba yaravugishije umuntu kuri telefone iranamubwira aho inyegeye, ari navyo vyatumye aca afatwa hirya y'ejo, ari ku igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Gushika ubu iyo mbonerakure irapfunzwe aho i Muyinga. Abanyagihugu barasaba bashimitse ko yocirirwa urubanza agahanwa bimwe vy'akarorero. Inkuru zibandanya zivuga yuko imbonerakure zisanzwe zikunda kuvugwa mu mabi atandukanye, haba mu kwica abanyagihugu ntibigire ico bifashe, ndetse bamwe n'abandi bakaba bariko baribaza aho izo mbonerakure zoba zikura izo grenade, aho bavuga yuko leta ya CNDD-FDD bivanye no kudahana ndetse no kudatunganya ibisata vyayo neza, ivyo vyoba biriko biraturuka ko ivyo vyose biriko biravugwa, harimwo n'urupfu, aho hari hagize n'iminsi havugwa abapolisi bagandagura abanyagihugu atacamira, mu gihe bivugwa yuko nyine ngo vyoba bituruka kuri organisation mbi ya CNDD-FDD. Kuri ubu ngubu abanyagihugu bakaba bariko barariraho ikivumvu, bavuga yuko batagira gitabara, no mu gihe izo nkozi z'ikibi zifashwe zidahanwa vy'intangarugero canke vy'akarorero nk'uko bamwe n'abandi babivuga. Nywanyi bacu kandi nanga duciye dusozera ivyo bigeze ko vyariko biragaruka ko cane, mu kandi kanya turaza kubabwira andi makuru yihuta ageze ko ariko aragaruka ko cane.